Integuro y'igihugu yo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe yaraye yemeje. Hari kuri uyu wa 18 Myandagaro umwaka wa 2023 mu ruganda rwatunganijwe n'ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimo ibidukikije bufadikanije n'umugambi wa ONU ujejwe iterambere PNUD. Urwo ruganda rukaba rwabereye mu ntara ya Ngozi. Mu ijambo ryo kugurura urwo ruganda mu nganizo w'umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Emmanuel Ndereyimana yamenyesheje ko iyo nteguro ije hageze mu gihe Burundi ari kimwe mu bihugu bibangamiwe n'ihindagurika ry'ibihe. Uwo munganizi w'umushikiranganje yamenyesheje ko iyo nteguro izofasha ibitari bike mu guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Aha akaba yamenyesheje ko iyo nteguro igizwe n'igice cerekana uko igihugu kibangamiwe n'ihindagurika ry'ibihe hamwe n'ivyokorwa kugira ngo igihugu gishobore guhangana naryo. Ngo iyo nteguro kandi izotuma haboneka uburyo buza gufasha mu irangurwa ry'ibikorwa vyawushikirijwemwo vyofasha Uburundi mu guhangana n'iryo hindagurika ry'ibihe. N'umuyobozi mukuru ajejwe ibidukikije amazi n'isukura Christian Mubona ni uko abona ibintu. Uwo muyobozi yemeza nawe nyene ko ihindagurika ry'ibihe ari imwe mu ngorane Burundi bufise naho leta n'abayifasha badasiba gukora imigambi ifasha mu guhangana no kugabanya ubukari bw'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe. Uwo muyobozi mukuru akabona ko iyo nteguro y'igihugu yo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe Plan National d'Adaptation ari imwe mu nyishu ije gufasha Uburundi n'abarundi kongereza inguvu mu rugamba rwo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Iyi nteguro rero gukora uwo munsi ni inyishu imwe mu zindi nyishu z'ivyo bibazo bijanye no kudafata mu minwe ihindagurika ry'ibihe no kudafata mu minwe ibibazo bijanye n'ihindagurika ry'igihugu mu gihugu tubona mu bene gihugu. Turizigeye yuko iyi nteguro izoza ironsa igihugu inyishu kuri ivyo bibazo. Tubamenyeshe kandi ko iyo nteguro ifise inkomoko mu masezerano y'ibihugu bigize ishirahamwe ONU kubijanye n'ihindagurika ry'ibihe.